Muy buenas tardes Mwiriwe neza a todos los familiares umuryango wose de nuestro hermano wa mwene data Samuel Mota Morales, Morales quien partió con el Señor uwajanye n'umwami wavuye mu en la mubiri sexta dimensión, akaba ari mu buringanire bwa en ese cuerpo gatandatu teofánico mw'urya mubiri wa que él teofaniya prometió uwo darles yasezeraniye a todos guha los creyentes en él. abamwizera bose A su esposa Rosa umugore Esther wiwe Rosa Morales Esther Hernández, Morales Hernandez sus hijos abana biwe Audelis Mota, Audelis Mota, Samuel Mota, Eber y José Mota, David Mota abana ba David Mota y demás familiares y ndetse demás n'iyindi miryango hermanos en Cristo ndetse n'abandi bene data y muri amigos Kristo inshuti de nuestro hermano za mwene Samuel, que se data encuentran Samuel abari hoy uyu munsi reunidos abakoraniye hamwe en esta actividad muri allí en la funeraria kijya gikorane kiriko kiraba hariya 27 de septiembre nka de kijya este año kigandaro uyu munsi kuwa 2022. kabiri tariki 27 z'ukwicenda mu mwaka wa 2022 Los hijos de Dios abana escogidos de b'Imana Dios, batonejwe n'Imana que de edad en edad abo uva mu han gihuja mu estado kindi bamye manifestándose en bigaragaza estos cuerpos muri ino terrenales mibiri yo ku isi y han hecho contacto ndetse en bakaba barahujwe su vida mu aquí en buzima la bwabo bwo ngaha ku isi con Cristo, bakaba barahuye na manifestado en Kristo su ángel de cada agaragariye edad, en su muri mensajero, marayika wa buri gihe mu ntumwa yiwe y lo han recibido como su Salvador, bakamwakira nk'umukiza wabo y así nuko bityo han estado naciendo en el reino de uko Cristo, niko bamye bagenda baravukira mu en la bwami bwa etapa Kristo correspondiente a la mu cual ntambuko ihuye han venido n'igihe a este planeta bo Tierra. baziyemwo ngaha ku mumbe Y así va w'isi Dios uko niko Imana rero yagiye su irubaka templo ingoro yayo espiritual con yo mu buryo piedras bw'impwemu iyubakisha amabuye mazima y en nuestro tiempo, muri iki gihe cacu naho en este lapso de tiempo muri kano gahe gato cane de esta jornada hacia ka la runo tierra rugendo prometida, twerekeza mu porque gihugu en nuestro c'isezerano tiempo, kuko la igihe promesa es cacu que vamos a ser muri iki gihe cacu isezerano transformados en nuko cuerpos tuzohindurwa glorificados, lo que tugira no imibiri ocurrió en ihawe tiempos ubwiza pasados, ibitabaye mu gihe pero caheze que antes ariko ubwa mbere na mbere teníamos que pasar, tukaba o tenemos que twateruza pasar guca por ese canke mismo proceso tukaba que duteruza pasaron guca mw'uru rugendo nyene los baciyemwo de las edades abo pasadas. mu bihe vyaheze Tenemos que venir a este planeta dutegereza Tierra, kuza ngaha ku por mumbe medio de la w'isi unión de nuestros biciye padres, mu bumwe bw'abavyeyi bacu obtener este cuerpo tukaronka terrenal, n'umubiri wo kw'isi físico e inmortal. ufatika kandi upfa Obtenemos por consiguiente cuando tukaronka mu yandi nacemos majambo el espíritu del iyo mundo. tuvutse impwemu yo ngaha Pero kw'isi hacer contacto con ariko mu la vida guhuzwa eterna con n'ubugingo Cristo en su budashira primera venida, hamwe na Kristo mu kuza kwiwe al kwa recibir mbere su venida, al mu kwakira recibir ukuza kwiwe mu que kwakira en él mu se kwemera yuko cumple muri we la hashikirizwa salvación en nuestras vidas. agakiza Y digo se k'ubuzima cumple bwacu porque es mvuze ngo hashikirizwa kuko ni pacto eterno, isezerano y rihoraho ese pacto eterno kandi iryo sezerano solo rihoraho ntabwo es vigente para ryagize ese ikimaze momento canke que él ryari allí rigezweho gusa efectuó ese sacrificio nka kirya por gihe los hamwe pecados, yatanga sino que ese kirya pacto, kimaze cuando fue c'ivyaha efectuado, ariko iryo es sezerano un igihe pacto ryasezeranwa eterno. ryabaye isezerano rihoraho Los sacrificios del Antiguo ibimazi vyo mu Testamento isezerano rya kera que efectuaba el pueblo ivyo hebreo ubwoko bw'Abaheburayo bwatanga cada año era buri mwaka temporal, pasajero. vyari Pero ibimazi eso vy'akanya reflejaba gato el ariko sacrificio vyashushanya que ikimazi el Cordero de Dios, ikimazi umwagazi Jesucristo, w'intama w'Imana llevaría a Yesu cabo en la Kristo cruz del yari Calvario. kuzotanga ku musabi Y Karuvariyo así, nuko ya ese bityo tipo y figura iyo shusho quedaría n'ingero quitado. Y yari kuba vendría a ser rero una ikuweho realidad. nuko ikaba Esos ihindutse tipos y figuras ukuri de ese Cordero ivyo bishushanyo pascual vy'uwo mwagazi que w'intama ellos wa ofrecían Pasika ivyo bo por sus batanga pecados ibimazi bo batanga era ku bw'ivyaha cubierto vyabo solamente. vyaratwikira Pero ivyaha en su gusa primera ariko venida vino mu kuza kwiwe kwa mbere con ese propósito yaje de afise ino mpamvu quitar canke rino hangiro ryo esos gukuraho pecados que eran cubiertos, ivyo vyaha vyari tanto los del bitwikiriwe Antiguo Testamento vyaba como ivyabo mu isezerano rya los kera pecados ndetse n'ivyaha que fuesen llevados a cabo por los hijos de Dios vyari gukorwa n'abana b'Imana durante las edades de la iglesia mu y bihe también vy'ishengero en nuestro tiempo. ndetse no muri kino gihe Con el cacu sacrificio de Cristo en la mu cruz kimaze del ca Calvario, Kristo ku musabi Karuvariyo ya esos tipos y figuras ivyo fueron bishushanyo quitados. Y vino vyarakuweho lo real. nuko haza icukuri Ya no era ntabwo como por espejo, sino lo vyari real. bimeze Conforme nk'ivyijiji canke como ibitutu ya lo ariko habían vyari profetizado ivy'ukuri nk'uko los vyari profetas del vyaravugishijwe Antiguo n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera Y kandi en este tiempo
muri kino así gihe como los de las edades pasadas nk'uko abo mu bihe tuvieron byaheze byabaye ngombwa ko que manifestarse en esta tierra, bigaragaza ngaha nacer, ku isi, obtener un cuerpo baravuka terrenal, baronka umubiri wo mortal, ku isi obtener un upfa, espíritu del mundo, baronka pero impwemu yo luego, ku al isi, hacer ariko contacto con hanyuma Cristo, mu la vida guhuzwa na eterna, Kristo n'ubugingo nacemos budashira en el reino de Dios y turavukira mu bwami obtenemos bw'Imana, un espíritu nuko de tukaronka la sexta impwemu dimensión, yo mu buringanire bwa gatandatu, obtenemos esa teofanía turonka que irya proviene de tofaniya Dios. iyiva ku Y Mana, así ituruka entramos ku Mana, a formar parte bityo del tugaheza cuerpo místico de tukaba Cristo, abagize lo cual es su uruhara iglesia. mu mubiri wanga wa Kristo ari ryo rishengero ryiwe. Y Kandi si todavía nimba estamos en estos cuerpos cuando n'ubu tukiri mw'ino ocurra la mibiri, resurrección, igihe hazoba pues seremos habaye transformados. umuzuko tuzoca Eso no duhindurwa. ocurrió en las Ivyo edades ntivyabaye pasadas, mu bihe porque vyaheze, ellos kuko estaban bo viviendo bariko en baba el lugar santo. ahantu mu kibanza Y en el lugar c'ahera, santo, kandi la ahera presencia de Dios ukugaragara kw'Imana no iba a manifestarse ntabwo kwari kuhigaragariza, porque era en el kuko lugar santísimo harahera donde el tabernáculo hacane de Moisés y el aho templo ihema de rya Salomón, Mose ndetse la no mu ngoro columna ya de fuego, Salomo, aho descendió. inkingi y'umuriro En el templo espiritual yamanukiye, de Cristo, lo no cual mu es ngoro iglesia, yo mu bw'ihema ya Kristo es ari ryo shengero en el lugar ryiwe, santísimo nahera donde hacane el pilar de fuego, la niho columna de inkingi fuego, y'umuriro estaría en inkingi medio de su y'umuriro iglesia, izoba iri en mu el ishengero tiempo final, ryayo muri iki gihe ca obrando en nyuma, medio de los escogidos iriko irakorera mu que estarían batoranijwe viviendo en abazoba este babayeho tiempo, muri para kino así gihe, prepararlos kugira ngo para la bityo transformación. ibategurire uguhindurwa. Y Kandi también hay vyongeye una promesa que hari isezerano ko resucitarían los creyentes bazozuka en abapfuye el Señor de bizeye edades pasadas y umwami de bo mu bihe tiempo. vyaheze ndetse n'abo mu gihe Ellos cacu, no podrán bo aparecer ntibashobora en un kugaragara pasado porque mu ya gihe esa edad caheze, pasó. kuko ico gihe Ellos caraheze, tienen que aparecer bo bategerezwa kugaragara junto con los de nuestra edad en hamwe la n'abo mu edad de gihe la piedra cacu, angular. bategerezwa Es ahí donde está kugaragarira la mu gihe promesa c'ibiriko bizifuruka. de Aho niho la hari resurrección isezerano y la ry'umuzuko transformación y hamwe el no rapto. guhindurwa no kunyakugwa. Por eso el hermano Branham Ico gituma mwene decía, data Branham yavuga quiero ati estar en el ndashaka rapto o yo quiero kuba ser mu raptado, kunyakugwa canke ndashaka porque kunyakugwa, kuko para todos los escogidos de ku Dios batorejwe n'Imana bose ocurrirá esa promesa del rapto. hazoba iri sezerano ryo Fíjense que kunyakugwa. hay una Mwiyumvire ko promesa hari de isezerano resurrección ry'umuzuko, y eso tiene un número, kandi y hay una promesa abazozuka barafise igitigiri, de kandi hari isezerano transformación, ryo lo cual guhindurwa también tiene un número. nabo O sea, nyene tiene un barafise grupo igitigiri. Ni que kuvuga ngo corresponde hariho mugwi a ujanye evento na buri kintu na buri profético. sezerano na Ya buri Dios tiene desde antes de isezerano la fundación del mundo ryavugishijwe. predestinados Imana yaramaze los que kubategura serían isi resucitados itararemwa y predestinados los que abazozuka, serían raptados, iranategura transformados. abazohindurwa, Y los que serían abazonyakugwa, raptados kandi abazonyakugwa sería la unión azoba ari ubumwe bwabo mu bihe byose, con los harimwo de nuestro tiempo que van nabo a mu gihe resucitar, cacu más los que bazozuka, estamos vivos, bongeye que ko seremos natwe bakiri transformados. bazima O sea que tuzohindurwa. sería Ni un kuvuga solo ko grupo azoba ari los umugwi que umwe serían raptados. uzonyakugwa. Y ahí sería la Aho promesa rero tanto para los isezerano que van a resucitar ryaba como para los que iry'abazozuka van a ndetse ser transformados. n'abazohindurwa El rapto rizoba es rishikijwe. para Ukunyakugwa toda la ni iglesia uko ishengero novia ryose del Señor. mugeni Y eso ry'umwami. es algo muy, Kandi ivyo ni pero que muy ibintu importante, bikomeye kandi bikomeye porque cane, kuko ese rapto, kuno lo kunyakugwa cual ariko fue reflejado y kwashushanijwe representado ndetse kukanashushanwa muri Enoki y también ndetse en Elías, no muri Eliya. corresponde al Uko día kunyakugwa postrero, kuzoba ku munsi corresponde wa nyuma, al cumplimiento pleno de la visión del kujanye Alfa, kuzoba no en donde kuzoba mu gushitswa la umwuzuro kw'iyerekwa resurrección se estaría ry'ihema, llevando a cabo, aho umuzuko y uzoba uriko la uraba transformación hamwe no y el rapto guhindurwa no son los kunyakugwa. eventos más grandes Ni que la ibintu iglesia del bikomeye Señor cane Jesucristo ishengero ry'umwami tendría Yesu Kristo en este rizogira tiempo final. muri kino gihe ca nyuma. Y Kandi para poder kugira ngo estar en dushobore ese lugar de kuba la aho sexta hantu dimensión, muri ico kibanza co mu bunini bwa gatandatu, que harakenewe la persona ko uwo haya muntu recibido aba el yarakiriye mensaje correspondiente ubutumwa a su bujanye edad, n'igihe a su ciwe dispensación. n'ikiringo ciwe. No puede estar allí Umuntu ntashobora kuba ngaho, una persona que no haya recibido umuntu el atakiriye mensaje correspondiente a nuestro ubutumwa tiempo. bujanye n'igihe No cacu, puede estar allá ntashobora kuba hariya para ser preparado kugira para ngo regresar acá a la yitegurire tierra, kuzogaruka ngaha ku isi, sino ha mu gihe recibido atakiriye el mensaje, la palabra ubutumwa que ijambo corresponde al tiempo en que esa rijanye persona n'igihe uwo está muntu viviendo. aba ariko arabamwo. Por eso Nico gituma
los de las edades pasadas, abo mu bihe con sus byaheze grupos, hamwe serán n'imigwi juzgados. yabo bazocirwa Cada uno urubanza de ellos, umwe wese muri bo cada mensajero con su buri grupo, ntumwa yose n'umugwi wayo juzgado. Y si sale bazocirwa bien, urubanza bigenze entonces neza regresa. nuko Si no, bagaruke pues no. bitagenze neza naho O sea ntibazogaruka ni ukuvuga ko La persona, umuntu vamos a decir que reka actualmente tuvuge yuko ubu no haya recibido umuntu o no esté atakiriye recibiendo tuvuze ubu el nyene programa umuntu atakiriye divino canke atari correspondiente a este karakira tiempo umugambi final, w'Imana uhwanye n'iki gihe ca nyuma no será ntabwo transformado y raptado. azohindurwa ngo Y si anyakugwe muere kandi físicamente, niyo yopfa mu buryo no bugaragara será resucitado. ntazozuka Y Samuel Mota nawe él we recibió al Señor yarakiriye como su único umwami suficiente nk'umukiza nk'umwami n'umukiza umwamukwiriye Salvador, yarakiriye ubutumwa al ángel del Señor Jesucristo, marayika w'umwami Yesu William Kristo Soto Santiago, William Soto Santiago y kandi también vyongeye recibió yarakiriye mientras estuvo en esta mu gihe tierra yarakiriye ngaha ku esta isi etapa de preparación, ino la ntambuko cual yo kwitegura es ariyo muy, pero que muy ari importante, intambuko porque ikomeye gira kandi todo ikomeye alrededor cyane kuko de la byose resurrección y bivuga la ku transformación, muzuko hamwe no y por guhindurwa supuesto el rapto. cyane cyane kunyakugwa Y Samuel Samuel rero recibió yarakiriye toda la enseñanza inyigisho zose de este glorioso mensaje zabona ubutumwa y bwiza también buteye igomwe ndetse de lo que está ocurriendo en n'ibiriko esta biraba muri zino nyigisho carpa, la cual zo mu Dios nos ihema está ari dando en nazo este tiempo, Imana iriko iraduha muri kino y la gihe cual él kandi va a llevar izo unas nizo we buenas nuevas ajanye al ko paraíso. amakuru meza hariya muri Y en paradizo estos días estuvimos kandi platicando de mwino que minsi twariko eso turayaga ko ivyo va a estar siendo bizogenda cada biraba vez más y igihe más cose biba común ibintu entre bisanzwe los hijos de cane Dios, porque ibintu fíjense, bimenyerewe mu bana cuando b'Imana hermano kuko Branham mwiyumvira igihe mwenda Abrahamu en una ocasión igihe kimwe Dios le Imana yamwemerera ir al kuja paraíso, muri paradizo y fueron 2 ocasiones zabaye inshuro zibiri en donde Dios, aho Aquí, Imana las que ngaha vamos a leer, porque aha tugiye gusoma hubieron kuko varias ocasiones donde habayeho él los inshuro visitaba, nyinshi aho yabagendera y vamos a leer aquí en el reka dusome ngaha libro La historia de mi mu vida, gitabo citwa ngo inkuru y'ubuzima bwanje dice en haravuga la página ku rupapuro 40. rwa 40 Ustedes tienen el libro, se sacó mwe murafise hace ico poco, gitabo twaragitanze pero ejo desde la bundi página ariko uhereye ku rupapuro 36 pueden rwa leer, 36 murashobora gusoma iyo nkuru yose nziza cane iri pero vamos a ngaho leer la 42. ariko reka dusome ku rupapuro rwa 42 Y la 43, vamos a ir a la na 43. 43 reka dusome ku 43 Dice, haravuga y pensé que iba por las niyumvira praderas. ko nariko Vamos a nca leer la reka 42 dusome ku abajo, rupapuro rwa dice, 42 yo hepfo haravuga siempre ngo he anhelado ir namye al oeste. nipfuza kuja Yo iburengerazuba siempre he querido namye uno de esos nipfuza sombreros. imwe muri zirya Mi nkofero padre había data lanzado caballos en su yaratunganya juventud. imishatsi Y yo akayigorora siempre quise akiri uno de esos muto sombreros. nanje Y nashaka el hermano imwe Demos mw'izo nkofero Shakiriani mwe data Demos me Shakiriyani compró uno ayer. yaranguriye El imwe primero que he ejo tenido, que iya ya- mbere que haya nagize tenido como ntari ese, bwigere ngira esa clase de nkirya sombreros del oeste. nka zirya nkofero Y z'iburengerazuba pensé, él nariyumviriye hace un dibujo ahí de la yaciye acapa pirámide y piramide escribe el oeste aca yandika y ngo una estrella de iburengerazuba David. hamwe n'inyenyeri Y ya él escribe Dawidi aca el que yandika el programa de ati Dios ubwo mu mugambi estuviera en el w'Imana oeste yari ari influyó iburengerazuba en el deseo yarahumekeye del corazón del alma icifuzo de c'umutima nuestro hermano w'ubugingo bwa Branham. mwene Eso es data algo Branham muy kandi ico ni importante. ikintu gikomeye cane Sigue la página 43. arabandanya ku Y rupapuro rwa pensé 43 que iba por las praderas nca niyumvira ko cantando nariko esa nca ahantu balada mu que vyatsi dice, indirimba "Hay ya una ndirimbo rueda en la ivuga ngo carretera hari ipine que está mw'ibarabara quebrada y un letrero ryavunitse en el rancho que hamwe dice, n'ivyandiko "De vyari venta". biriko Y seguí caminando bivuga y biti miré una riragurishwa antigua mbandanya carreta con kugenda toldo, nca mbona como ka aquellos kantu antiguos batwarako furgones imizigo con toldo. shariyo Una de las gashaje ruedas estaba quebrada. rimwe mu mapine Por ryari supuesto, eso ryaravunitse representaba mi familia ariko ivyo destrozada. vyashushanya Y al umuryango wanje wari uri mu acercarme gahinda más, miré que allí estaba ndakegereye parada cane una muchacha nca mbona joven. hari Recuerden hahagaze que umwigeme en el- akiri muto antes, cuando mwibuke lean, yuko we ubwa mbere antes de todo igihe esto, yasoma ivyo vyose recuerden que mwibuke ko Sharon Sharon y su mamá hamwe na mama wiwe habían partido por bari la baravuye inundación mu grande que mubiri hubo kubwo en el imyuzurira río ikomeye cane Ohio. yari yabaye mu ruzi Y Hayiro
kandi Él, por varias we ocasiones, inshuro intentó nyinshi yaragerageza quitarse la vida kwiyaka ubuzima y nuko aquí Dios le permite ngaha rero ir imana allá y verla. yaramwemereye kuja hariya arababona Sigue diciendo, mwumve y al abandanya kuvuga acercarme ngo más, akegereye miré que aquí estaba acabona parada yuko una muchacha hari joven, hahagaze muy bonita, umwigeme como de akiri 20 muto años de mwiza edad, cyane con nk'uw'imyaka ojos nka azules, 20 afise y aquí amaso le echaron y'ubururu 20 años yandika ngo Sharon aproximadamente, afise nk'imyaka nka 20 y su pelo rubio umushatsi cayéndole wiwe a la wirabura espalda, umanuka y ugera mu vestida bitugu de blanco. yambaye impuzu zera Al mirarla, le ndamwitegereje dije, ndamubwira nti ¿cómo está usted? ati mbega ni gute Y seguí adelante. nca ndibandaniriza Y ella me respondió, nawe aranyishura ati hola papá. ati mwaramutse papa Pues dije, nuko ¿cómo puede ndavuga usted, nti señorita? mbega wewe ni gute ga mwigeme wewe ¿Cómo ushobora puedo ser yo su papá mbega ni cuando gute usted noba tiene papa wawe la mu misma gihe edad que yo? duhakwa kunganya Y imyaka ella me dijo, dusa n'abafise imyaka ingana papá, nawe arambwira es ati que no papa sabes en dónde ati nuko estás. utazi aho ura hariho Y le dije, ndamubwira ¿qué nti quiere decir? mbega ushatse kuvuga iki Y ella me contestó, nawe aquí en acaranyishura el cielo, ati ngaha mw'ijuru aquí en el cielo. ati ngaha ni Y mw'ijuru dijo, en la tierra yo era tu pequeña arambwira Sharon. ati ku isi Y le nari dije, umwana wawe amor, Sharon tú eras una niñita. ndamubwira nti Porque ella rukundo murió ati ni siendo wewe kakana pequeñita. kanje kuko we yari Pero allí yapfuye estaba akiri como akana una gato muchacha ariko ngaho yari de 20 nk'umwigeme años. Por eso dice w'imyaka 18, 20 21 nico gituma Es la bivuga yuko potencia de ese cuerpo imyaka iri aquí, hagati y'icumi n'umunani na en la mirongo ibiri sexta n'umwe dimensión. niyo shusho Iyo me dijo, y'irya mibiri hariya mu "Papá, buringanire bwa los niños gatandatu no son niños arambwira aquí, ati papa son ngaha nta bana inmortales. bahaba Ellos nunca ati crecen aha ni hari se abantu envejecen." badapfa ntibakura Y le dije, kandi ntibasaza "Sharon, amor, arabwira ati eres una Sharon jovencita muy mwana bonita." wanje ati uri umwana mwiza me dijo, cyane "Mi uri mamá umwigeme te mwiza espera." cyane arambwira ati Dije, mama "¿Dónde?" arakurindiriye ndavuga Ella nti dijo, hehe "Allá en tu arambwira ati nuevo hogar." hariya Y mu nzu dije, yawe "¿Nuevo nshasha hogar? ndavuga ati inzu Los nshasha Branham son vagabundos, ati no tienen ababuranamu hogar." nta maragamo Y le dije, bagira nta "Pero nzu amor, yo bafise nunca he tenido un hogar." arabwira ati ariko Ella mwana dijo, jewe "Pero sinigeze acá ngira arriba inzu tienes uno, arambwira papá. ati ariko ngaha hejuru No hariho quiero imwe ser un papa niño, pero es ati tan sinshatse real kuba para mí." umwana El ati ariko hermano Branham llora. nivy'ukuri kuri Imagínate, jewe se conmovió. Branham acararira mwiyumvire ingene En cuanto vyamukozeko empiezo a meditar en nuko ello, recuerdo atanguye todo kuvyiyumvirako otra aca vez. Y aravyibuka ivyo dijo, vyose "Acá tienes uno, papá. aramubwira ati Yo sé ngaha que hariho tengo inzu imwe uno allá papa y algún día me iré ndazi yuko mfise para allá." inzu hariya Ella kandi umunsi preguntó, umwe nzojayo "¿Dónde está arambaza ati Billy Paul, mi mbega hermano? Billy Paul musaza wanje arihe ¿Dónde está Billy Paul, mi mbega hermano?" Billy Paul musaza wanje arihe Ella, o sea, Sharon le dijo no que kuvuga dónde estaba Shalom Billy. yereka aramubaza aho Billy hermanito. ari musaza wiwe Y yo le dije, "Lo dejé con la ndamubwira señora nti Broy namusigaranye hace unos cuantos umupfasoni minutos." Broy mu kanya gaheze Escribe Billy Paul y acandika señora Broy. Billy Paul Fíjense hamwe cómo ellos tienen n'umupfasoni Broy esa plática. mwumvire we ingene ngaho ellos bayaze kandi pueden platicar cosas bo barashobora de kuyaga la tierra ibintu y vyo ku también isi cosas ndetse de la kandi sexta dimensión. n'ibintu vyo mu Y buringanire cada bwa uno gatandatu entiende. kandi umwe Porque fíjense wese que el hermano agatahura kuko mwiyumvire mwenda Branham no Abrahamu había partido. ntiyari bwave mu Él, mubiri estando en su cuerpo wewe yari akiriye mu terrenal, mubiri wo ku Dios le isi permitió ir imana yaramwemereye kugenda y pudo nuko estar allí y ver todo ashobora sin aún kuba ari él hariya abona morir, byose partir. kandi atarava mu mubiri O sea, sin descansar, porque ni ukuvuga ngo los creyentes en ataruhutse Cristo kuko no abizera mueren, Kristo sino que ntibapfa duermen. ahubwo Pero sin barasinzira dejar este planeta Tierra ariko por completo. atavuye ngaha ku mubumbe w'isi Vean ngo agende cómo burundu ese murabe ingene mecanismo buno Dios buryo imana se lo permitía a yabamwemereye ko mwedata Y Branham ella tenía esa abugira plática con nuko él, araheza con yaga ella, nabo porque canke no se n'abahariya escucharon. kuko si Sharon Sino gusa que bayazi van a ver ahubwo adelantito como imbere también gato tenía esa turaza plática kuraba ingene yashoboye con kuyaga varias personas más. n'abantu benshi bandi kandi Se hablaban cosas bavugana de ibintu la sexta dimensión vyo mu y se buringanire bwa hablaban cosas gatandatu bakavugana de aquí de la n'ibintu tierra. vyo ngaha ku isi y se entendía. kandi baratahurana Había una comunicación como hariho la que tenemos ahora. ikiyago nk'iki Y me dufise dijo, ubu "Mamá quiere verte." arambwira ati mama ashaka Y yo me kubona volteé y miré, nuko y nca había ndahindukira enormes nca palacios, mbona y la gloria de ikirimba Dios los kinini cubría. ubwiza Y bw'Imana escuché bo un coro, bahatwikiriye y escuché un coro nca angelical numva cantando, ikorale "Mi y'abamarayika hogar, iriko iraririmba dulce hogar." ati urugo rwanje Y rwiza empecé urugo a rwanje subir unos rwiza escalones largos, ntangura kuduga corriendo ku tan ngazi fuerte como ndende podía. niruka Y cane uko cuando llegué nshoboye a la puerta, nshitse allí kw'irembo estaba ella, niho vestida de yarari blanco, yambaye impuzu con su pelo zera negro, umushatsi we largo, wirabura cayendo sobre su muremure espalda. umanuka ugashika mu Ella bitugu levantó sus brazos, como yaciye siempre lo aramvura hacía cuando amaboko llegaba nk'uko a la yama casa abigira cansado de buri gihe trabajar o de igihe otra naba cosa. nshitse mu rugo Y la tomé de ndushe las manos y le nuko dije, "Amor,
ndamufata mu biganza ndamubwira ati sheri nabonye Sharon hariya hepfo ati yarabaye umwigeme mwiza nibyo arambwira ati yego Bill arambwira ati Bill aca mfata ku rutugu atangura kunshishitira kunkubita udushi ku rutugu arambwira ati ntiwongere kumpangayikira hamwe na Sharon hanyuma turaza gusoma ingene we yarahangayitse cyane ku bwabo kuko Imana yari yabatwaye ndamwishura nti sheri sinobishobora sinobyirinda arambwira ati Sharon nanje tumerewe neza cyane kurusha ukuri arambwira ati ntugire ikibazo ntiwongere kuduhangayikira urabinsezeraniye ndamubwira ati Hope niwe yari uwo mugore mama wa Sharon uyu nyene twari ko turavuga ko ndamubwira ati namye mpangayitse cyane ku bwawe Sharon na Bill kuko Bill nawe nyene yari yapfutse kandi Bill yamari karakuririra ndamubwira nti sinzi ico nzokora kubwiwe arambwira ati byose bizogenda neza Bill arambwira ati gusa musezerane ko utazokongera guhangayika kugira umwitwarariko arambwira ati mbega ntiwicara ca ndaraba hirya aho hari intebe niniya cane ca nibuka ko nigeze kugerageza kugura intebe rero kugira ngo ndangize umunsi naragerageje kugura intebe kuko twari dufise gusa twa dutebe dusanzwe tw'imbaho twatwunze mu gikoni nizo twaterezwa gukoresha ubona ko ari dutebe twonyene twari dufise twashobora kugura rero imwe mwaza ntebe zazindi umuntu ashobora kwegamirako ciye nibagira irya ntebe iyo ariyo kandi yagugwa amadolari 17 umuntu yashobora kuriha amadolari 3 y'amakashi hamwe n'idolari mu ndwi kandi twari kugura imwe hanyuma rero igihe naza nakoze umunsi wose navuze ubutumwa mwijoro mu mabarabara n'ahantu hose hashoboka umunsi umwe naracerewe kuriha ntitwashobora kuriha iminsi irahera hanyuma umunsi umwe baraje baca batwara iyo ntebe yanje iryo joro sinzogibagira yari yankoreye icapati ciza cyane umugore wanje mwiza yarazi yuko biza kumbabaza hanyuma duhejeje gufungura ndamubaza nti kubera ko mfashe neza muri iri joro ga rukundo rwanje nawe arambwira ati umva natumye abasore b'ababanyi kugira ngo bakoronderera ahantu heza ho kurobera ati mbega ubona twoja ku ruzi tukaja kuroba akanya gato ndamubwira ntego ariko nkuko mengo yerekagerageza kumuhuvya ko mwibagiza ivyo ntebe bari batwaye aca tangura kurira narinzi yuko ari ikintu kitagenda neza narinda bize kuko bari bangabishije bari bambwiye yuko bazoza kuyitora kandi ntitwashobora kubandanya turiha idolari 7 ku ndwi ntitwari tukibishoboye acarangumbira nuko ncanegera ku rugi ncanegera ku irembo ncasanga iyo ntebe nayigihari aca yandika ngo intebe n'inyenyeri ya Dawidi arambaza aha hejuru ati mbega uribuka vya ya ntebe Bill no kuvuga aha ubure twagarutse mu buringene bwa gatandatu acandika ngo intebe nababwira ati yego sheri ndavyibuka arambwira ati niyo uri kuri yumvira nivyo nababwira ntego arambwira ati ni sawa ati yiyo ntibashobora kuyitwara yararishwe arambwira ati ni wicara kanya gato ngomba kuvugana nawe nababwira ati sheri ntavyo ntahura kandi mwimvira ngahamwe data William muri buno butumwa mu kimatane ca 5 kugira ngo ntidusome bino bintu byose vyabaye igihe yongera kandi kuja muri paradizo mu buringane bwa 6 yaravuze ko aho nk'akarorero reka dusoma agace gatoyi ngaha ku rupapuro rw'319 haravuga ngo ariko mpagaze ngaho nakoze mu mutwe numva afise umushatsi wose waragarutse nari umusore ndavuga ati mbega ibisi bitangaza aha niho turi naciye ndaba kure rero mbona umugore wanje wa mbere araje vyizigiro mwe muraze yuko yapfuye afise imyaka 22 kandi yarakiri mwiza cyane nka mbere nakuvuga mu gisupanyoro hope ni vyizigiro mu gisupanyoro yari mwiza cyane nka mbere abenshi muri mwe muravyibuka yarafise amaso yirabura n'umushatsi wirabura wamara gushika mu bitogo yari umudagikazi ndiyumvira nti rero niyashikira aza kumumagara mwizina Bill
ndabizi niyashikira aza kumamagara ati Billy, umwe wese mwaba ry'abagore bariko bararengana yarandaba akangumbira akambwira ati mukundwa mwene data. Nibuke ko aho ari kindi gihe ngaha n'igihe we igihe yahura na Sharon ntituzi namba cari ico gihe nyene canke ko vyabaye imbere yaho canke mu ncuro zitandukanye, ariko mu gitabo c'imirongo hari ahantu havuga ko Imana nibaza ko twahasomye ko we yabagendera rimwe na rimwe ashakiye, arambwira ati mwe data mukundwa turanezerewe no kukubona. Ca mbona bose bari bambaye ico kimwe, ariko bari bafise imishatsi y'amabara atandukanye, bamwe imishatsi ya shokora, abandi y'agahama, abandi yirabura, bariko baragenda bose gwarugwaruka. Nuko ashitse ndiyumvira nti reka numve icaza kumbwira. Arandaba arambwira ati mwene data mukundwa, arangumbira hanyuma arandekura aragenda. Haca haza uwundi arangumbira, numva urwamo rwinshi, nca ndabayo, nca mbona haje hiruka abagabo benshi b'abasore bafise nk'imyaka 20, barafise imishatsi yirabura ya shokora n'iyindi, kandi bose bari bambaye imyambaro yera, kandi nta birato bari bambaye. Baraza barangumbira barambwira bati mwene data mukundwa. Nca ndahindukira aho nari nkiri ku gitanda, no kuvuga ngo igihe yaraba hasi, mwibuke yuko uburingane bwa gatandatu buri nko ku mikono nk'ibiri yo ngaha turi ku isi. Ndiyumvira nti ivyo nivyo kuri biratangaje. Mwako kanya ijwi rica ritangura kumvugisha, kandi sinabona aho ririko riraturuka. Rirambwira riti we warakoranye hamwe n'abantu bawe. Murabona buri ntumwa yose yarakoraniye hamwe no mugwi wayo, ndetse byongeye na buri mwizera, buri mwana w'Imana wese nawe nyene arakoranira hamwe. Iyo arangije imisi yiwe yo ngaha ku isi, nawe nyene akoranira hamwe n'abantu biwe. Hanyuma umugabo umwe aranduza anshira ahantu hejuru cane, aho arambwira ati kubera ko wakoze ivyo. Ijwi rirambwira ati ku isi wari umurongozi. Aha arabandanya avuga ivyo vyose, ariko mwimvira imbere gato igihe yaravuze, ariko aravuga kuri ibi by'intebe ngaha naho nyene yarabivuze. Ngiye ku rupapuro rw'amajana 22 aravuga ngo ariko wabuze vyabaye, jewe ubwanje narongoye uwo muntu ku mwami Yesu Kristo, ndamubatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Aha nigihe yamwicira yambwa iyo umushinganahe Short yari yahaye ishano, hanyuma ashaka kuja kumwica uwo mushinganahe. Ariko igihe yagenda, Imana yarakoreye muri we mu buryo runaka, kugeza ubwo hageze igihe ubwo yamurongoye ku mwami. Kandi ngaha aravuze tari kurazi vyabaye, jewe ubwanje uwo muntu ndamurongoye ku mwami Yesu Kristo, ndamubatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kandi igihe yapfa naramuhamvye. Haciye imyaka runaka imbwa yanje ipfuye, narahindutse. Murabona, nuko mbona ibintu ukundi, nuko naramukunze aho kumwanka. Murabe ingene aho mwene data Branham yerekana ikintu ciza cane, arico ari urukundo rw'Imana mu muvugishwa wayo. Akunda uwo muntu mu mbabazi, ariko hazogera igihe aho umwana w'umuntu azokongera kwigaragaza mu rubanza, kuko abantu basuzuguye imbabazi z'Imana mu ncuro ya nyuma, ku ncuro ya nyuma. Kandi muri iki gihe ca nyuma irembo ry'imbabazi ryarugawe, kandi ubu abahungu n'abakobwa b'Imana bariko baritegura muri iki gihe ca nyuma kugira ngo baronke uguhindurwa abo bari imbere mu mukuku w'umwami. Ku majana 323 haravuga ngo ariko Felix yari ngaho iriko irankomba ku maboko, aca yandika ngo mu mubiri wo mu buryo bw'impwemu.
ariko avuga ku mbuga yiwe yitwa Flix. Narayiravye kandi sinashobora kurira, nta n'umwe yashobora kurira, wari umunezero gusa, nta muntu yashobora kubabara kuko kari akamwemwe gusa, umuntu ashobora gupfa kuko bwari ubuzima gusa, umuntu ashobora gusaza kuko hari ugwaruka gusa, byari ibintu bitunganye. Ndiyumvira nti mbega ibisi bitangaza, kandi hari amamiliyoni n'amamiliyoni narindi nko mu rugo iwanje. Nuko muri ako kanya ijwi rirambwira riti abo wakunze bose. Yari ingero y'igihugu canje, jewe nta ngero nimwe nkeneye. Rirambwira riti abo wakunze bose n'abagukunze bose Imana yarabaguhaye. William aca yandika ngo abantu, ibikoko, inzu, intebe n'ibindi n'ibindi. Murabe ingene ivyo ari ibintu bikomeye cane, ingene ngaho ariko arahishura ikintu gikomeye cane. Ndamuga ntihashemagize umwami cane, numva ikintu kidasanzwe. Ndiyumvira ati mbega vyangendekeye gute? Naciye mpindukira kuraba hariya ku gitanda, umubiri wanje wari kuranyiganyiga. Murabona ingene Imana yamwemereye we akiri muzima ku isi kuba kandi ari na hariya mu buringanire bwa gatandatu, ndetse akanagirana kino kiyago n'abari bari mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ivyo muri kino gihe bizoba biriko birisubiramwo, kandi aho uburinganire bwa gatandatu buzoba buriko buriyugurura ku bana b'Imana abazohindurwa, abazoba bari muri no ntambuko yo kwitegura, bariko bararonka inyigisho kandi banaronka ibintu byose dukeneye kugira ngo dushobore kugira buno bubasha nyene mwe Data Branham yagize, aribwo yagize mu mushuzo. No kuvuga ngo ivyo mwe mwabonye vy'igice niko yavutse mu bubasha bw'Imana, mwakwa kugaragara gutanu ati muzobibona mu bubasha ntabanduka bwo mwuzura. Ariko kimwe mu bintu ishengero mugeni rizogira nukuntu rizoronka bona burenganzira, bona bubasha, kandi bamwe rudende bazoshobora kubona bona buringanire nabazoba bariko bumva inyigisho. Nta numwe mu batumviriza zino nyigisho zo mwihe ziriko ziragaragazwa muri kino gihe ca nyuma biciye mu bukozi Imana ifise muri iki gihe ca nyuma, ubukozi bw'abamarayika b'umwami bukora mwihema. Nta numwe azoshobora kubona canke kugira uburenganzira ko buringanire, nta nubwo azonahindurwa, kuko rino banga ryose riri mu nyigisho. Kandi abo barindiriye yuko aza mwe Data mukundwa William Santiago ari we azoza, kuko benshi baravuze ati mbere bariko baravuga ubuko atazoza. Azoza buri gihe vyaravuzwe ko azogaruka, ariko ntazogaruka kugira ngo akore ibi Imana iriko irakora ubu. Wazogaruka kugira ngo niyo yagaruka nuko umuzuko ukaba wabaye, hanyuma ikizoba gisigaye azoba ari imisi 30 iri hagati ya 30 na 40 horaho, aho tuzoca tugenda. No kuvuga yuko atagiye c'inyigisho kizoba kigisigaye, nta kanya k'inyigisho kazoba gahari hagati y'umuzuko no kunyakogwa. Igihe c'inyigisho niki kirubu, igihe co kwizera ko kunyakugwa ni cubu nyene, igihe co kuba turiko turitegura kugira ngo turonke twakira abo bose bazoza mu muzuko nubu nyene. Kandi uwo wese arindiriye ibindi bintu ntazoshobora guhindurwa, kandi ico asigaje ico yiteza n'akaboro gakomeye, kuko vyagiye biravugwa, bigenda biravugwa ivyo uhereye mu isezerano rya kera no mu isezerano risha no mu butumwa bwa Data Branham no mu butumwa bwa Data mukundwa William Santiago, hamye hagenda haravugwa kandi hariko haratangazwa yuko ari mwihema, ko ari imituragaro izobirikira turagarira, kwizobirikira kirumvikanisha amajwi yayo, ikabirikira kiramenyekanisha ibanga ryo kuza kwa kabiri ko mwami. Ni mu bukozi bwo mwihema, kandi bivana nico we urindiriye. Ico urindiriye nico zoronka, namba urindiriye gusa
mwe data William azananye nabo mu buringanire bwa gatandatu. Nuko rero ico uzoronka nuko uzotegerezwa kwitegura, witegure muri iyo minsi mike uzoba ufise kugira ngo utange ubuzima bwawe kubw'akaboro gakomeye. Kuzoba ari ukwitegura kugira ngo utange ubuzima bwawe, kandi ukwitegura ko bazohindurwa ni mbere yuko hashika ico gihe. Nico gihe turimwo, kino gihe turimwo byose biroroshe nkuko biriko biravugwa niko bizoba, uko biriko biravugwa niko bizoba. Umwe wese azoronka ico arindiriye, kuko imigwi yose izoba iriko irashikirizwa mu buri sezerano, umwe wese ateruza kuzuza kuja muri ico kibanza. Nico gituma tutegerezwa gutangara yuko bamwe badatahura, ino ntambuko, kandi turuzura umunezero yuko hariho bamwe abandi bobo babitahura, bariko barakoresha umwanya neza, kandi bipfuza yuko buri munsi wose uhera hogoma haza amajambo menshi, ayandi majambo, kugira ngo bagumbire, kandi baratahuye yuko arico gihe ayi Imana izotanga ko no kwizera ko kunyakugwa, kandi nico bo barindiriye. Uhereye igihe bumvise ku nshuro ya mbere ko hazoba kunyakugwa, kandi buri gihe cose bipfuza yuko biba mu gihe cabo. Igihe cose cipfuza gushika muri kino gihe. Mwedata Branham yaravuze ngo nsumburutswe ntahakwa kubishikako. We yaravyipfuza kuko we yarazi yuko ashoboye guhindura ukuri. Iyerekwa ry'ihema, akabamba ihemba ahantu runaka agatangura, yarazi yuko aho hazocatangiwe ukwizera ko kunyakugwa, ariko nticari igihe ciwe, kandi ntibwari nabwo bukozi ubwari ko bukorera muri we. Ivyo vyari bihuye n'ubukozi bwa Mose na Eliya ubwo muri iki gihe ca nyuma buzoba buriko buragaragara. Azoba ari Yosuwa wo muri kino gihe, ashushanijwe Yosuwa. No kuvuga ngo Mose na Eliya bashushanijwe muri Yosuwa, kandi ibyo we yarabivuze hariya mu gitabo c'imirongo urupapuro rwa 10a paragrafe y'104. Agace gatoyi ko ngaha hepfo haravuga ngo mu minsi ya nyuma Imana izozana ku ishengero yayo atari idini, ahubwo izozana ku bwa mpwemu yera. Umugabisho w'ingabo Zerubabeli hamwe na Yosuwa niwe yari kuzana ibuye ry'urufatiro. We yashizeho urufatiro mu ishusho, we yasubije abantu ku rufatiro, acandika ngo imyera y'ibiri, Zerubabeli na Yosuwa bingana Mose na Eliya. Nukuvuga yuko azoba ari ubwo bukozi bwo ku munsi wa nyuma, mu gihe mu ntambuko ya zahabu, mu ntambuko y'igihe c'ibiruka bizifuruka mu kiringo c'ubwami, aho Imana izoba iriko iramenyekanisha rino banga ryo kwizera ko kunyakugwa. Abantu yavuga ku rupapuro rwa 45 mu nkuru y'ubuzima bwanje ngaha aho twari twagarukirije, aravuga ngo nawe arambwira ati nsezeranira Biri, sezeranira yuko utazokongera guhangayika. Ati tuzogaruka. Arambwira ati nyemerera nsezerana ko utazokongera guhangayika. Ati nabyo noshobora hope, no kuvuga vyizigiro. Ngako kanya candasubira mu mubiri, mu cumba hari hijimye, candabijya nina numva amaboko yiwe ari kuri jewe kuko yarakiri ngaha ku gitanda. Nababwiye ati hope, aturi ngaha mu cumba, wacatangura kunshimashima kunkubita dushi ku rutugu. Arambaza ati uraza kunsezerana iryo sezerano Biri? Murabona hari ikiyago ngaho, ariko no ngaha no kuvuga wewe yari yayaza nawe hariya, kandi mwiyumvira bya bintu nyene bariko barayaga nawe no ngaha naho nyene yaciye yongera kumusubiramwo bya bindi nyene. Ati nsezeranira
nsezeranira kutazokongera kugira umwitwararika ndamubwira nti ndabigusezeraniye. aca aranshimashima aca nkubita udushi tubiri canke dutatu aca aragenda. naciye nsimba nca ndatsa amatara ndaraba irya nino yari yamaze kugenda, ariko we yari yavuye muri ico cumba gusa, ariko we ntiyapfuye, n'ubu aracari muzima, we yari umukristo. kandi namwe data Samuel Mota nawe nyene ntiyagiye, ni muzima kuko ni umukristo, kandi ari hariya mu buringane bwa gatandatu arindiriye yuko ijwi ry'umuzuko rihamagara, nuko nawe yongera agaruke ngaha ku isi. ni kuvuga ko bo bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana kandi bazozuka, kandi nzokwitaba, nuko uzohamagara nanje nitabe, niko Yobu yavuze. kandi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 5 umurongo wa 24, no kuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko wavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. no kuri ndababwire, igihe kiza kandi kirashitse, aho abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, kandi aho hari ukuza kwa kabiri, kandi abazoryumva bazoba bazima. ndetse muri iki gihe ca nyuma isezerano ryo mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 51 ukabandanya, no mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 13, iryo sezerano rizohinduka ribukuri hagati mu ishengero ry'umwami, kuko haravuga mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 15, iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze bapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoja duteruranwa nabo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. nuko mwiruranishe ayo majambo. iri jwi ry'umumarayika mukuru ni ijwi ryabwiye Mariya yuko wazosama inda akavyara umwana, kandi ryanamubwiye amabanga yose y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. kandi uyu mumarayika mukuru igihe cagihe ubwo yiyereka umuherezi mukuru Zakariya kubwo kutizera kwiwe, ariyo byabaye vyiza kuri twebwe, niko William yavuze, we byabaye ngombwa yuko amwibwira, aramubwira ati ndi Gaburiyeli, ati namba ndi mbere yo kugaragara kw'Imana. uyu mumarayika mukuru nyene yari yigaragaje muri iki gihe ca nyuma, kandi yarabwiye ishengero mugeni yuko we atari umwami Yesu Kristo. ni kuvuga wewe yariko aribwira, yariko arimenyekanisha, arivuga nka kwa kundi yibwira yaba Zakariya ndetse n'inkumi Mariya, ndetse byongeye na Yozefu, kuko Yozefu nawe nyene yaramubwiye yuko yari Gaburiyeli. reka tuharondere n'ingoga hano, biri Vamos a ver reka turabe en donde es que se encuentra aho vyoba biri. en San Mateo capítulo muri Mateo mutagatifu igice 1 verso 18 ca mbere murongo wa 18, ahí aho ese ángel
uyu mumarayika yariyeretse yozefu, kandi ibyo reka tuze tubivuga ikindi gihe kugira ngo duse n'abavyagura cyane tuvuge ibyo mwendata William yavuze ko, kuko n'ibintu dutegerezwa kumenya. Kandi mwe murashobora kubona ingene nk'uko yiyeretse hariya ujya mu marayika mukuru akivuga akiyereka akibwira Mariya muri iki gihe cya nyuma, naho no mu marayika mukuru azoba ariko ariyerekana kandi anivuga yibwira ishengero ari muri iki gihe cya nyuma, ari hagati muri twebwe muri kino gikorwa cyo kwegeranya abatoranijwe, kandi yerekana mu nshuro zisubiramwo uno mumarayika akavuga ko atari umwami Yesu Kristo n'uwuje ashingira inaye ibi bintu bigiye kubaho. ni ukuvuga ngo ibintu bizoba biriko biraba mu gihe ca nyuma, mu kiringo gishasha, mu kiringo c'ubwami, ibintu byose bizoba biriko biraba mu gushitswa kuyerekwa gihema hamwe no gushitswa kw'ivy'Imana izoba iriko irakora hagati mw'ishengero, ndetse anamenyekanisha amabanga azoba ari karakogwa, ndetse anamenyekanisha ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami, ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Harya mwendata Branham yabonye hari igihe yarari hejuru cyane ku mikono ibiri yo hejuru, kuko yarari mu buringanire bwa gatandatu, yararavye abona ingene byose byariko biraba. no kuvuga yuko ibintu byariko biraba mu gihe we yari kararaba, kandi we ntiyari bwamanuke. no kuvuga yuko mwendata Branham ntiyari ngaho kubavuga ngo mwendata Branham atereza kuba hari canke ko ari wazoshitsa ugushitswa kwiyerekwa gihema, wewe yari karabibona biriko biraba. kandi igihe yavuga yuko mwiyerekwa yavuze izina ryiwe, mwendata William yaciye yandika yuko yari wari ngaho ashushanya ubukozi Imana ariko irakoresha muri ako kanya muri ico kibanza. kandi kubiyumvira ko mwendata Branham ateroza kuza bakaba bakimurindiriye kugira ngo ashitse byose, murabe wewe yari karabiraba kandi ibintu byariko biraba. ndetse byongeye marayika na marayika ari we yamweretse ibyo byose, ari we ashingiye ku byanditswe, kandi ari we uwo mumarayika ashingiye ku byanditswe, ari we mumarayika afise uburenganzira ku gitabo c'ukuri, ari we uwo mumarayika yamweretse amuko guhishurirwa kose aguha mwendata William Branham. nta wundi mumarayika wo mwijuru tuzi atari marayika mukuru Gaburiyeli, kandi na mumarayika mukuru Gaburiyeli nawe nyene atari hagati mw'ishengero ariko arakora ibyo bitangaza no twumiza byariko birabera ngaho. mu yandi majambo ategerezwa kuba ari uwundi muntu, wundi mubiri w'inyama uw'Imana izoba iriko irakoreramwo ubwo bukozi bwo kuri uno munsi wa nyuma mu ntambuko ya zahabu mu gihe c'ibiro kubizifuruka byoroshe cyane, nk'uko Imana yariko iramwereka biciye mu butumwa ishengero mugeni Mariya ibizoba biriko biraba n'ingene yo kwitegura yitegurira ivyo bintu. ivyo byose Imana yariko irabivuga biciye muri marayika wayo ntumwa muri iki gihe ca nyuma. nico gituma yatubwira ati muje mu butumwa bwa mwendata Branham murondere ibintu byose yavuze kubijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ikimatanire c'indwi, ikibazo ca gatandatu, iyerekwa gihema, inzamba, imituragaro, ivyo byose kugira ngo ntibize bibacike igihe Imana izoba iriko irashitsa ivyo. no kuvuga yuko Imana yari kwirashitsa ibintu byose yari yaravugishijwe, yari yarahanuye biciye muri abo bavugishwa mu isezerano rya kera no mu isezerano risha. haba muri Pawulo ari we yabaye umwe yabivuze cyane, ndetse no muri Revera William Branham, kandi n'umumarayika ari hagati muri twebwe atumenyesha bino bintu byose byategerezwa canke byari bigiye kuba, kandi yaragiye. ubu yasize ubutumwa bwose. ubu muri iki gihe nyuma y'ino myaka 40 canke imyaka 41 n'amezi 8
ariyo saha yashikije, duhawe agahe gato ko kwitegura k'inyigisho. Nta kindi gihe cyo kwitegura kizoza, nta kundi kuvuga ubutumwa kuzoza hanyuma y'ubutumwa buriko buravugwa muri iki gihe ca nyuma. Abarindiriye ivyo bazokwitegura ahubwo kugira ngo batange ubuzima bwabo. Bazoba bagomberiye ehego cane, bazoba bagomberiye intumwa, bazoba bagomberiye ubutumwa kugira ngo batange ubuzima bwabo mu karo gakomeye. Abazoba bagomberiye inyigisho zo mwihema, abazoba bariko barakira zino nyigisho zose, buno bumenyi bwose aribwo ari algebre kuri bo no guhindurwa no kunyakurwa. Kuri bo azoba ari gushobora kubona mw'uburinganire no kubona umwe muri bo. Nk'akarorero nka Samuel azoza muri uwo mugwi uzoba uri kumwe natwe turiko turategurwa muri no ntambuko, tuzobamenya, tuzobakira, bazonasangira natwe, kandi tubabonye tuzoca duhindurwa. Hariho amasezerano akomeye cane Imana ifitiye umwe wese muri twebwe muri iki gihe ca nyuma, ariyo watorejwe n'Imana ategerezwa kuba agavye amaso yo mu by'umpemo akangutse, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiducika mu vy'Imana iriko irakora, nuko bityo ishikirize muri umwe wese muri twebwe ivyo yasezeranye, turonke no mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Samuel Mota Muraresi yashikije ihangiro ry'Imana ryatumye aca ngaha ku mumbe w'isi, kandi ari hariya ameze neza. Ico gituma hariya Hope Vyizigiro yabwira mwete Data Branham ati ntiwongere kumpangayikira, ameze neza kukurusha. No kuvuga natwe turababara kubera ko tukiri mwino mibiri, nuko turagira ivyo bigumbagumba, kumbure tudatahura yuko utwara utumikrosegonde akanya gato cane ugereranije n'ibihe bidashira. No kuvuga yuko ucigira akamaro, nuko buri muryango wose woba warahujwe n'ubugingo budashira, kandi buri muryango wose wari watoranijwe na buri watorejwe ahubwo nawe nyene. No kuvuga yuko muzirikane yuko buno buringanire bubaho. Hari ivyo vyizigiro ku batoranijwe, hari ivyo vyizigiro ku miryango y'abava mu mubiri bajanye n'umwami, kuko bo bameze neza kuturusha, kuko bari hariya badafise umwitwarariko w'ubuzima, kuvyuka kuja ku kazi, kuko hariya ntibakora, ntibarya, ntibaryama, byose n'akamwemwe gusa. Hariya barindiriye, kuko ni kibanza co kurindira, ni nka sare yo kurindiriramwo, barindiriye kugira ngo bumve mu kanya kabereye ijwi ry'umuzuko. Iki gihe ni gihe kitazokwisubiramo, kitazogaruka. Mukoreshe neza kino gihe umwuzuro, muvyaze umusaruro iki gihe kugira ngo mwitegure kugira ngo mushobore kwakira mu buringane bwa gatandatu abo bari hariya, kandi namba hari ukibura kugira ngo yuzuze ico gitigiri c'abazokumva ijwi ry'umuzuko, nuko nawe nyene azotereza kugenda. Kandi turipfuza yuko abazima bose twese twohindurwa, kuko hano nubwo hariya badakora, ntibaryame canke ngo babeho muri no miruho yo ngaha ku isi, ariko ngaha nico gice gikomeye cane kandi c'ubwiza, aho dushobora gukora mu gihugu c'umwami. Hariya ntibashobora gukora mu gihugu c'umwami, ni ngaha mu gihe tukiri mwino mibiri yo ngaha ku isi. No kuvuga yuko hano nubwo ari urugamba rukomeye cane, reka tubivuga uko, kandi nubu turacarindiriye guca mu gafyondo, ariko ingororano tuzoronka ni nziza cane, ariyo tukiri bazima tuzohindurwa. Ni umugisha ukomeye cyane, no kuvuga ngo ni umugisha ukomeye cyane kubicabona cyo muzuko, ariko kandi ni n'umugisha ukomeye cyane kuzoba umwe bazohindurwa. Kuri jewe ryari higwe n'umugisha gushobora mwakano kanya kubaramutsa, kubatasha, ndetse no kubahira ijambo ryo kubahumuriza, tuzi amasezerano y'Imana, kandi nk'uko Mutagatifu Paulo yabivuze ati mwiruranisha n'amajambo yo kwirurana, kuko hariho ivyizigiro ku bizera umwami bose. Tube twiteguye, tube
ubuzima bwacu butunganijwe buteguwe imbere y'umwami, kuko vuba cyane tuzobabona abo mu buringanire bwa gatandatu hamwe natwe. Nuko rero mwebwe mwese wo mu muryango wa Mwendata Samuel Mota Morales abari mwa kano kanya hariya mu kigandaro, mwakire ijambo ry'ihumure ryanje, umugore wa Esther n'abana biwe n'abo mu muryango n'inshuti z'ishengero ku ruhara rw'ishengero ry'Ihema Kapa Cathedral hamwe na jewe. Mwakire iri jambo ry'ihumure, kandi mwibuke yuko vuba tuzokongera kubona Samuel Mota Morales, wazoba ari mw'urya mubiri ukiri muto w'ubuyabaga uri mu rugero ruri hagati w'imyaka 18 na 21, ari kumwe natwe. We yari karambwira umwe mu bana biwe Sami yuko we yavuze yuko Yobu yabaye umuntu akomeye cyane, ntabwo yigeze yidoga namba, kandi yari karanambwira yuko kugeza no ku iherezo yari yihanganye kugeza n'ubwo umuryango wose ukora ibintu byose hariya. No kuvuga yuko we yarazi neza cyane ahagiye, yaratekanye, kandi igihe namubwira ya majambo azojana hariya nayo yarayakiriye, kandi yaravuze ati amen. Nuko rero we yajanye ry'amakuru meza, inkuru nziza, nagaruka azavuga ati najanye ya nkuru nziza, kandi bose hariya baranezerewe. Nuko rero Imana imuhezagire murinde, kandi tube tugavye muri no minsi dusigaraje ngaha ku mumbe w'isi, kuko ibintu bikomeye cyane Imana izo bikorera hagati mu ishengero, kandi byose bizoba mu buryo buciye bugufi cyane. Abageze ubwenge gusa batoranijwe nibo bazotahura ivy'Imana iri kirakora, kandi bizobateza imbere. Imana ibahezagire kandi barinde.